Ndashaka guhera gusoma mu itanguriro igice ca 4 guhera ku murongo wa 6 ukageza ku murongo w'7. Itanguriro igice ca 4 guhera ku murongo wa 6 ukageza ku murongo w'7. Uhoraho abaza Kayini ati, ni iki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemerwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Iri jambo ni inkuru dusanzwe tuzi y'igihe Kayini amaze kubabazwa n'ingene mwene wabo Abeli yatanze ishikanwa ryiwe Imana ikaryakira. Ariko kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko igihe Kayini yaza gutanga ishikanwa ryiwe ryari rigizwe n'ivyo arima, kuko yari umukozi canke yari umwirimizi, nico cari igikorwa ciwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo azanye ikimazi ciwe Imana ntiyacakira. Ivyo bica bimutera kugirira ishari mwene wabo kubera yakiriwe, ariko wakisanga mu buryo bwiwe bwo gushikana Imana ntiyakiriye ishikanwa ryiwe kubera itari ryoherewe, kuko Imana yari yashize mu mitima yabo ukumenya ibikwiriye. Ndagomba kukwibutsa yuko igihe Adamu na Eva bavyara abana babo nta vyagezwe vyari bihari, nta gitabo c'ivyo kuvayo cari kihari, Mose ntiyari bwagira ivyagezwe, ariko Imana yari yarashize mu mitima yabo kumenya ubushake bw'Imana no kumenya ubugombe bw'Imana. Ariko biraboneka ko umwe yabaye umuntu yafashe minenegwe instruction canke icimviro c'Imana, yanka gutanga ishikanwa Imana iryoherewe, ariko kandi kugira ikibazo ciwe ngo akigirane n'Imana, ahubwo bimuviramwo kumva agirisha ari mwene wabo. Kubera iki Imana yamwakiriye ishikanwa, amara igihe avyimvira ko bibabaza umutima wiwe, kugeza naho iri shavu yagize n'ishari yagiriye mwene wabo ryatanguye kumuviramwo imigambi mibi. Kuko hari igihe ishavu mu buzima bwacu rishobora kudukoresha amakosa, rikagenda risunikira imitima yacu kwimvira gukora ikintu kibi. Mu bisanzwe hari igihe umuntu agira nabi canke agakora ikintu kibi, ariko bifise impamvu kanaka zivanye n'ivyashitse mu buzima bwawe, bikagusunikira kumva ugomba kugira uko vyifashemwo, ariko vyubakiye kwishavu canke bigashobora kubakira kwishari, kuko ivyo vyompi uko ari bibiri nishobora kuba inkomoko yo kuba uri mwishavu rirengeye. Imana iraza isanga Kayini atakiriwe, Imana imwihweje iramubwira ati, ni giki uriko urategura gukora mu vyimviro vyawe? Imana igendera Kayini, nubwo itakiriye ishikanwa ryiwe, nubwo itari ryoherewe, ariko Imana yashatse kumuvugisha, yashatse kumukosora, Imana yashatse kugarukana ubuzima bwiwe mu bikwiriye. Iramubaza ngo, kubera iki ubabaye? Kubera iki ushavuye? Pourquoi es-tu irrité? Kubera iki amaso hawe wicurikiriye? Kubera iki wacitse intege? Niwagira neza uzokwemerwa, ariko niwagira nabi icaha kiri ku muryango wawe. Kandi si icaha gusa kiri ku muryango wawe, kiriko kirarondera access y'ubuzima bwawe, ku buzima bwawe. Ariko Imana inamubwira ngo n'ivyifuzo vy'icaha, n'ivyifuzo vy'ikibi, ivyifuzo vyo kugira nabi, ces désirs se portent vers toi. Ivyifuzo vyo kugira nabi biriko biragwira muri wewe, biriko biragwira muri wewe, biriko
birasatira ubuzima bwawe. Imana yaje kuvuga mu buzima bwa Kayini hakiri kare kuko ibona ibiriko biramushikira. Kuko burya umuntu wese agiye kugira nabi cyangwa umuntu wese agiye gukora ikosa cyangwa umuntu agiye gukora igikorwa gitandukanye n'ibyo akwiriye gukora, ijwi ryo mu mutima rifatiye kuco Imana yakwigishije cyangwa kuco usanzwe utahura cyangwa kuco wigishirijwemo, hama hariho ijwi ryo mu mutima ritwibutsa igihe cyose hari ikintu tugomba gukora kitari ciza, bivanye n'ingene urugezo rw'ugushavura canke urugezo rw'uburemere bw'impamvu ziriko ziradodora ku mutima zigomba kudusunikira gukora amakosa. Kenshi hama hariho intambara iba muri twebwe hagati y'ivyo bibi biriko birasuguma bigomba kuronka ikibanza mu mitima yacu, hamwe n'iciza dutahura twigishirijwemo ariko nacone kimeze nk'ikiriko kiraremerwa kugira ngo gitsindwe gitakaze terrain mu buzima bw'iwacu. Uyu munsi ndagomba kuvugana na wewe kuri kino kintu. Kayini ntiyahuse yica Abeli nk'ibintu bimushikiye mu buryo bw'isanganya, ariko kugira ngo yice Abeli, uravyumva yaravyiyumviriye ko, uravyumva yaragaburiye ishavu ryiwe, aragaburira ivyimviro bibi muri we, uriko uravyumva aragira umugambi wo kumugirira nabi. Ariko nubwo yagize uwo mugambi, Uhoraho araza aramubwira ati ndabona ko uri atake, ndabona ko ishavu ryawe riko riragutwara kugusunikira mu caha, ndabona ugire erreur, ndabona ugira ukore ikosa. Imana iramubwira rero ngo ganza iryo shavu, domine le mal qui est en toi, tegeka ico kibi kikurimo, ganza ico kibi kikurimo. Ndagomba kukubwira no munsi muri kino gitondo ngo twese turafise muri kamere kacu ikibi kitubamwo, niko ijambo ry'Imana ritwigisha, kuko tukiri mu mubiri dufise akaranga ka Adamu wa mbere, ico no kwita la nature pécheresse canke icaha kitubamwo, kuko turi vyaremwe canke turi uruvyaro rwa Adamu. Muri twebwe harabamwo ikibi, muri twebwe harabamwo ibintu bitari vyiza, muri twebwe harimwo ubugwayi bumwe bumwe, muri twebwe harimwo intumbero zishobora kutubamo zikaba mu vyimviro vyacu kandi zikaba ari mbi. Muri twebwe icaha kiratubamo, ariko kandi ijambo ry'Imana rirabwira Kayini Imana iramubwira ngo bitegeke, domine, ganza, tegeka ico kibi kikurimo, tegeka ico kibi kigomba kugira ico gikoresheje ubuzima bwawe, tegeka ico kibi kiriko kiradodora ku muryango wawe, kiriko kiragusunikira gukora ico utari ukwiye gukora. Aramubwira ngo nukiganze, nugitegeke. Mbega ni wakora neza ntuzokwemegwa. Mu yandi majambo Imana ariko iramubwira ngo ntukemure ico kibazo mu buryo butari bwo. Ikibazo ufise ntugifitaniye na Abeli, ikibazo ufise ugifitaniye nanje, watanze uko bidakwiye. Ahantu kenshi harakunda gutera abantu kuzazanirwa, kuko rimwe abantu baribaza, nubwo atari yo suje yanje y'uyu munsi, kubera ko Imana itakiriye ishikanwa rya Kayini, kandi Kayini yazanye ivyo mu ndimiro kandi asanzwe ari umwirimizi, kubera ko Imana itakiriye ishikanwa ryiwe. Ariko ndashaka kubabwira yuko uburyo bwabo bwo gushikana kuva abavyeyi babo bakoze icaha, Adamu na Eva bagakora icaha, uburyo bwabo bwo gushikana bwarahindutse. Uburyo bwabo bwo gushikana bwabaye ubundi buryo bushasha, kuko bamaze gukora icaha, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yarajije kubaraba, isanga binyegeje kubera isoni z'icaha. Imana ibaga inyamaswa, uravyumva, ivisha amaraso, irabambika. Haba hatanguye ikintu kitari kihari, haba hatanguye igikorwa cyo gushikanira Imana, ariko ishikanwa atari iryo ari ryo ryose, ariko ishikanwa rigomba kuba ari ishikanwa ririmo kuvisha amaraso. Iryo niryo shikanwa Imana yatumye Adamu na Eva batangura gutanga, barinze kubaga igikoko, kuko ayo maraso yari ayo kubashoboza kwinjira muri presence y'Imana, kwinjira mu kubaho kw'Imana, kuko bari baracumuye.
ntibyashoboka yuko basubira guseruka imbere y'Imana atakimazi kirinze kubaho kuko bari baracumuye. Kandi ico kimazi cagomba kuza ari igikoko casheshwe amaraso kugira ngo ayo maraso n'ishusho y'amaraso ya Yesu azoseseka agakuraho icaha c'abari mu isi. Hagomba kubaho ukuvisha amaraso kugira ngo abantu bashobore kwinjira mu bucuti n'Imana. Nta bucuti n'Imana bwashoboka hatabanjeho kuvisha amaraso kugira ngo ayo maraso ashitse ukugororoka canke yakomplise la justice de Dieu. Ntivyashoboka rero yuko Adamu na Eva baseruka imbere y'Imana hatabanje kwica igikoko. N'abana babo kuko bavyawe mu caha nabone kugira ngo begere Imana bagomba kwegera Imana habayeho kuvisha amaraso. Ariko Kayini wewe ariyadukije azanye ivyo ari vyo vyose aje gushikanira Imana ishikanwa. Ariko kandi Kayini Imana ntiyamwakira kuko karite y'ishikanwa yazanye ryari ishikanwa ridashobora gushitsa ukugororoka kw'Imana. Ubwa mbere na mbere yazanye ishikanwa rivuye mu vyo yimbuye mu murima, ibiharage vyiwe, ibijumbu vyiwe, ibitoki vyiwe. Niyo byari kuba ari vyiza gute, ntiyashobora kwinjirana iryo shikanwa imbere y'Imana kuko nta muntu yashobora kubana n'Imana hatabayeho intervention canke uruhara rw'amaraso. Rero Imana ntiyamuhoye yuko azanye ikindi, ariko Imana yamuhoye yuko bidashoboka ko akoabita n'Imana adatanze sacrifice iri acceptable. Rero Imana iramwereka ati ivyo vyimviro biri ku muryango, ikibi kiri ku muryango wawe, uravyumva, ariko niwagira neza uremegwa, nuganza ico kibi. Niwagiranye ikosa na Abeli, waguteje ibibazo si Abeli, wagize ikosa kuri protokole yanje nk'Imana, nico gituma ishikanwa ryawe ridashobora kwakirwa. Kosora ibintu ndaryakire. Haleluya. Ubwa mbere na mbere mwibuke Kayini yazanye ishikanwa rivuye mu ndimiro, ivyo kurya. Ariko mwibuke yuko kuri Adamu na Eva Imana yaravumye isi, irayivuma, iravuga ngo imaze kuvuma isi iravuga ngo muzokwimbura bigoye, muzokwimbura habaye kubira icuya, iyi si izobamira amahwa. Bisobanura ngo kubw'icaha ca Adamu na Eva, uravyumva, infertilité canke ukutamera kw'isi kwaratanguye. Uko uravyumva, Imana iravuga ngo ndavumye isi. Muce muraba rero Kayini azanye ivyamwa vy'isi vumwe, aje kubishikanira Imana. Nta kuntu na kumwe ushobora kuzana ivyamwa bivuye mu isi ivumwe hama nguze kubishikanira Imana yabivumye. Non seulement aba bana bari bafise icaha kiva ku bavyeyi, ariko kandi azanye na fruit ivuye mu bivumwe. Ntivyashoboka ko iryo shikanwa Imana iryakira. Ariko hamwe n'Imana kumubwira ngo niwakora neza uremegwa, tegeka ico kibi kikurimwo, niwemere ko gihabwa accès, niwemere ko kigira ugiha aho gikorera, ntugihe champ d'action. Bibiliya ivuga ngo Kayini yica mwene wabo kuko iri shavu n'ishari muri we byashishikaye kugaburirwa no kugira uburemere. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku buryo bw'umwihariko nk'uhanura umuntu wese ari muri kino kibanza. Ugomba kumenya ngo muri wewe habamwo ikibi. Kenshi abantu bakubwiye ko uri mubi canke hari ibintu bibi ufise, kenshi tugira tendance yo guharira kuko tudashaka umuntu atubwira ko turi babi. Ariko kandi na Dawidi yarabivuze, aravuga ngo mucaha niho mama yamvyariye. Na Paulo yarabivuze ngo nkora ikibi, uravyumva, mu gishingo c'iciza nagomba gukora. Ndagomba kukwibutsa uno musi muri kino gitondo ikintu tutayobewe, yuko muri twebwe habamwo ibibi birondera kugira ico bikoze mu buzima bwacu. Urashobora kumbwira uti jewe naho noba mfise ikibi muri jewe sinoshaka kwica umuntu, cyangwa ukavuga uti Kayini kameme yarexageye yagiye kwica Abeli, je sindi kuri urwo rugezo. Ariko ngenda babwire ngo ikibi kitubamwo
iyo tutagidomina canke iyo tutemeye ngo mpwemu yera muri twebwe agitegeke, cama kirangiza mu buzima bwacu kidukoresha ibintu bidetwiza canke bisambura ubuzima bw'abandi. Usomye mu Itanguriro mu gice ca 45 ku murongo wa mbere, ugashaka ugashitsa ku murongo ushika ku murongo w'8, uko uravyumva, ariko ndashaka kugabanya iyo nkuru ndayigire ngufiya, ariko ndayisomere guhera muri Genèse chapitre 45 Itanguriro 45 uhere ku murongo wa 4. Itanguriro 45 ku murongo wa 4 ugeze ku murongo w'8, imirongo 4 yo muri iki gice ca 45. Yosefu abarira bene se ati enda nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati ni jewe Yosefu mwene so, umwe mwaguze ngashorwa muri Egiputa. None nimubabare ngo mwirakire, kuko mwanguze ngashorwa ino, kuko Imana ariyo yatumye mbitangira imbere ngo mbe kirokora. Ikigoyi kimaze imyaka 2 mu gihugu, kandi haracasigaye iyindi myaka 5 batazoruha barimamwo canke ngo bimbure. Imana niyo yatumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore mugire ico musiga mw'isi, ibarokoze agakiza gakomeye. None rero si mwebwe mwandungise ino, ni Imana, kandi yampinduye nka se wa Farawo n'umuzezwa rugo wiwe wa vyose, no kuba umugaba w'igihugu cose ca Egiputa. Amina. Iyi ni inkuru twese tuzi ingene Yosefu yagiriwe nabi na bene wabo kubera ishari n'ico yababwiye Imana yashize mu mutima wiwe. Ariko kandi aka gace dusomye, kuko ari inkuru dusanzwe tuzi, murabizi yuko harageze igihe Yosefu ahura na bene wabo, babandi bamugurisha baje gusuma, inzara itanguye kubica, se abarungitse ngo bagende kuraba ahantu kumbure boronka ivyo gufungura, kuko bari bamaze igihe bamerewe nabi. Ariko kandi hari ikintu gikomeye twigira ku buzima bwa Yosefu, no musi ngomba guhagarara ko gatoya, ndabishira mu kigereranyo cico twabonye kuri Kayini, ingene bishoboka yuko mu buzima bwacu dushobora gutegeka ikibi kitubamwo ntitucemerere kugira uruhara canke kugira ikibanza gikoreramo mu buzima bwacu. Uyu musore canke uyu Yosefu amaze kubona bene wabo akabamenya, ijambo ry'Imana rivuga ngo yarababwiye ngo ni munyegere. Ijambo ry'Imana uhereye no ku murongo wa mbere haravuga ngo ababonye canke yamaze kwiyumanganya. Ku murongo wa mbere ho haravuga ngo Yosefu yagize gute, byaramunaniye ko yifata, yirukana bamwegereye bose, arasemerera, amaze gusohora abantu bose, asigarana na bene wabo, arabimenyekanisha, ararira mu gihugu cose. Abegereye ngaha muri pare bamenya ko Yosefu ari kararira, ariko kandi biraboneka yuko Yosefu mu gusubira guhura na bene wabo harimo umubabaro w'ico bamukoreye, ariko kandi harimo n'umunezero wo gusubira kandi kubabona. Ijambo ry'Imana ritwereka ingene yabahumurije, akabereka ati ntimugire ubwoba, ntimusubire no guhagarika umutima. Si mwebwe mwangiriye bijya byose mwangiriye, ariko ni Imana yashatse ko ndabitangira imbere. Ehera ibibazo biracari birebire mu minsi iri imbere, haracariho inzara, ariko raba ingene Imana yangiriye ubuntu ngaha kwa Farawo. Imana yandungitse kugira ngo jewe nshobore kubabera umugisha mu gihe nk'iki, kuko yangize se wa Farawo. Namwebwe Imana irashimye ko muza kugira ngo ndabafashe, kuko haracasigaye iyindi myaka 5 y'ikigoyi, kandi Imana yabonye ko byari bikwiriye. Agerageza kubababarira, agerageza kubahumuriza, agerageza kubakura ko ibimaramare by'ico bakoze cari kubababaza canke cari kumubabaza. Ariko ico twigira mu buzima bwa Yosefu nuko igihe yari ashoboye kugira ico akoze, igihe yari ashoboye kwihora, ntiyigeze abihora. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Amina. Ntiyabihoye, kandi yari abifitiye ubushobozi, yari abironkeye akaryo. Ni ukuvuga ngo imbere yiwe yari afise option zibiri, yari gushobora kubakira nk'uko yabikoze, akabababarira, canke agashobora kubihora, akadetwiza ubuzima bwabo, atani ikintu na kimwe gishoboye kubatabara. Ariko ndashimira Imana kuko dufise ikicitegererezo n'aka karorero mu buzima bwacu, bw'ingene umuntu ashobora guhitamwo kwiza kujanye n'ico Imana iri, n'ico Imana iduhamagarira, kandi bikarushiriza kuba vyiza ku buzima bwabo.
nagerageje kwiyumvira iyo Yosefu agira urwanko rw'aba bavukanyi biwe akabicisha kuko yari abishoboye, ngenda kubwire ngo mumenye yuko muri uyu muryango muto niwo muryango Imana yaje kuvanamo Isirayeli, nibwo bwoko bwahavuye bugwira bugapepla Egypte bakacika abaja muri Egiputa, akaba aribo basohotse ikiyaga gitukura bakagenda i Kanani mu gihugu c'isezerano. Ariko ibi byose byashobotse kuko hari umuntu atashimye gukorera mu ishavu ryiwe, hari umuntu atashimye gukorera mu nzira ziwe mbi zo mu mutima kumbure z'icifuzo cyo kwihora. Ariko kandi iki kintu Imana yamushoboje agatangura guharura inyungu z'ivyo bamukoreye bibi akabikuramo inyungu ziza, akazibonamo impamvu z'ubwami bw'Imana, akabona yuko Imana yashimye ko babimukorera kugira ngo ababere uwo kubabera imbere no kubatabara no kubagirira neza, akavana mu kibi bamukoreye akakivyaza iciza. Ibi byaratumye igihugu ca Isirayeli kibaho. Uyu munsi yo Yosefu yihora ntitwari kuba tuvuga Isirayeli, ntitwari kuba tubonira ihanga rikomeye, kumbura ari gushobora kuba yarabisha akabamara uko uravyumva. Ariko kandi ukugira neza gutuma Yakobo n'uruvyaro rwiwe bashishikara kubaho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kukubwira no munsi muri kino gitondo kukubwira ngo wama ufise possibilité yo kugira neza canke yo kugira nabi. Hari igihe abantu bakubwira iyo bakijijwe akavuga ngo kumva umuntu ariko aravuga ngo oya vraiment si kubera nkijijwe muca mwibaza ko mugomba kunyifatira. Ariko ndaje kubabwira no munsi muri kino gitondo ngo wahamagariwe kugira neza. Nkuko dufise Imana igira neza, Imana natwe yaduhamagariye kugira neza. Haleluya, amina. Ndashaka kugusomera umurongo umwe uri mu Bikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 12. Uraza kumva ico nshaka kuvuga ko neza uno munsi muri kino gitondo. Abikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 12. Nuko rero uwiyumvira ko ahagaze, niyiyubare ntagwe. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero uwiyumvira ko ahagaze niyiyubare ntagire gute? Ntagwe. Kenshi mu buzima bwacu hama hariho ibintu bitugwisha. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku kintu mwese mubayeho mu buzima bwanyu bwa minsi yose. Mu buzima bwawe hari ibintu bigushika ko canke uhura navyo, uravyumva ukisanga urafise possibilité yo kugira ico ukoze. Hari n'umuntu ashobora kuvuga ati jewe ngira neza, nta kibi ngira, nta kibi kimbamwo, nta makosa, nta muntu nogirira nabi. Ariko kandi hari n'ikindi gihe iyo dukoze amakosa canke iyo tugira nabi duhora twumva umenga turabifitiye impamvu canke turabifitiye justification. Ndagomba kuvuga ngo uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo mwiyubare ntihagire umuntu n'umwe muri mwebwe cane cane kubahagaze mube maso ntimugwe. Ikintu namye ndiyumvira ko muri iyi ndwi ndiko ndumva ijambo riko riraza mu buzima bwanje, nagiye mbona ingene ikibi ni ikintu cama kidodora ku muryango wacu nk'uko vyashitse mu buzima bwa Kayini. Ikibi ni ikintu cama kidodora ku muryango w'ubuzima bwawe, kuko igihe cose Bibiri ivuga ngo Satani niwe mubi, Bibiri imwita wa mubi. Igihe cose mu buzima bwawe guherejo kwa mbere muzokwama mubona yuko igihe cose mu buzima bwacu Satani aratwenspira, araduhumekera inzira ziwe mbi canke ikibiciwe kugira ngo ugitambukiremo canke ugikore, caba kinini canke kiba gito, ariko kikitwa kibi kuko ari ikintu wumva ugomba gukora, ariko gitandukanye n'ukwizera kwawe, gitandukanye n'ico Imana yaguhamagariye ugomba gukora. Yesu niwe wabivuze neza, aravuga ngo mw'isoko rimwe ntihashobora kuva amazi arura kandi hongera habe n'amazi asosa. Igihe Yesu yariko arigisha abantu yerekana yuko ubuzima bwacu burafise ico butanga n'ico budakwiye gutanga. Uko tujana n'Imana, uko tugenda mu gakiza, tugomba kugenda turi abantu barushiriza kurushiriza ubuzima bwacu kugaragaza ivyiza
mu mibereho yacu iyi si irakeneye abantu bazima, iyi si irakeneye ibyiza, imiryango tuvamo irakeneye ibyiza, aho ukorera harakenewe ibyiza, muri environnement yawe ibyiza birakenewe. Isi irakeneye itara, isi irakeneye umuco, kandi ibyo navyo biva mu buzima bwacu, ukuntu tubayeho, ukuntu dukora, ukuntu tubaniye abandi bantu mu miryango yacu, mu ngo zacu. Abantu barakeneye ko experiment, abantu barakeneye kumva ibyiza muri milieu yacu ya travail, abantu barakeneye kugira experience y'ivyamwa vyiza bigomba kuva mu buzima bwacu nk'abantu bizera. Ariko nubwo ari cyo kintu Imana duhamagarira, ni nabwo ari naco kintu gituma Kristo asayangana muri twebwe canke areyona, hama hari ku muryango wacu tentation yo kugira nabi. Nta muntu n'umwe adashikirwa ahantu yumva hari ikintu kibi yokora, ijambo ribi wovuga ku muntu, igikorwa kibi wokorera umuntu, iciyumviro kibi kikubamwo wogirira nabi umuntu, ryaba ijambo, ryaba igikorwa, ryaba mu bifatika bikoreka, ukumva hari ahantu mu buzima bwawe kubw'ico uwo muntu aguprovokamwo, canke kubw'ico uwo muntu yakubereye, ari uwakubabaje, ari uwagukomerekeje, ari uwaguteje ibibazo, uravyumva ukumva hari ikintu wogira nabi, ari ukubwiye ijambo ribi ukumva nawe urimusubiza kandi ukamutera irindi jambo. Igihe cyose ku buzima bwacu twama kuri expose ku bintu bitakuvako, ushobora kubuhura navyo mu nzira, ariko kandi biza guprovoka ubuzima bwawe kugira ngo usohore inkota. Paulo aravugiye abikorintho, aravuga ngo wewe uhagaze, wowe wibaza ko uhagaze neza, wowe uri kurajana n'Imana, wowe uri kuritondera urugendo rwawe n'Imana, wowe uhagaze, ube maso, ntugwishwe, uravyumva, ntusukwe mu motion wabi n'impamvu canke n'uwundi muntu yoba adahagaze. Aho ijambo ry'adressa ku bantu bari debout, vous qui êtes debout, uravyumva, hein? Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ube maso, ntugwe hasi, ube maso. Ico nshaka kuvuga nuko kenshi wowe uhagaze wibereyeho ubuzima bwawe, ukunda Imana, urondera Imana, uzokwama usanga muri environnement yawe, ashobora kuba umukozi wawe, ashobora kuba abo mwigana, ashobora kuba umukolege wawe, ashobora kuba umuvyeyi wawe, ashobora kuba umumambre wo muri famiye yawe. Nta muntu n'umwe muri mwebwe muri milieu abayemwo ataronka impamvu zo kugwa, agakora ico atarakwiye gukora, kuko quelque part umwansi araduprovoka. Ni nk'uko Imana yaje kuri Kayini iramubwira ati Satani ariko araguprovoka, ariko ashira muri wowe ivyifuzo bitari vyo, ugira ukora ikintu utarukwiye gukora. Ikibazo si Abeli. Mu yandi majambo, hari igihe cyose mu buzima bwawe wisanta entraîner gukora ikintu utari gukora. Ni murabe neza mwese, murabe mu buzima bwanyu, ndababaza iki kibazo. Raba mu buzima bwawe, nabahe bantu bakwegereye baguprovoka. Sinzi gene Satani abikora, ariko wisanga mu buzima bwawe biguprovoka bitabura. Hari umuntu wamusubiramo vya bintu akabikosa, uko umubariye niko abikosamo cane kurusha umunsi wa mbere wabimubwiye, siko? Naho bamwe muza gutaha, hari abo Satani arindiriye ku miryango y'amazu yanyu, n'abaza kuja kuganduka, hariho n'umuprotokolo aza kukwicarika utarukwiye kwicara. Ibintu biprovoka ishavu ryawe mu buzima vyama bihari, kandi bene ico kiza kigucokoza nico bene ico Imana itubwira ngo ube maso ntugwe, kuko uwo Satani akoresha mu guprovoka ubuzima bwawe, nawe uzokwama wisanga hari ikintu ukoze kija muri sense ya provocation, ukisanga ikiri faible cagutwaye muri domaine ya faiblesse, nawe utanguye kwajisa nabi, utanguye kuvuga nabi, utanguye gukora nabi, mu masaha ari imbere ugatangura kwihana cyangwa ugatangura kwiyeza,
kuko unashituka umeshageuka canke wisanze wakoze igafu utari ukwiye gukora, ariko waza kubiraba ngo mbe kugira ngo nkore iri kosa vyagenze gute, ugasanga n'umuntu yabigukwegeyemo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kandi bene ico kintu kigukororera mu makosa ni ibintu biza bikwanduza. Kandi ngira ndababarire ngo umviriza, iyo umuntu canke iyo hari bikugerageza gukora nabi, ngira ndababwira igituma uno munsi muri kino gitondo gukora nabi canke ikibi co muri twebwe tukiretse kigakora ikibi cavyo, nuko nasanze ikibi cose ukoze naho coba ari gitoya, ikibi cose ukoze kimeze nk'imbuto uteye. Ikibi cose ukoze, ico ukoze cose kiri inspire canke gihumekewe na Satani, akakubwira ngo uyo muntu mwishure nabi, akakubwira ngo uyo muntu mwirukane, akakubwira ngo uyo muntu murenganye, akakubwira ngo uyo muntu mupyeje, akakubwira ngo uyu muntu mukorera iki. Vya vyiyumviro bibi bishobora gushikira umuntu wese. Iyo bijya vyiyumviro bihaye access ukagira ico bikoreye, utabizi ivyo vyiyumviro bicika amahwa azoza muri champ yawe y'ubuzima, kandi uzoba oblige kujyako canke guhonyora canke akakubera obstacle. Ubuzima bwacu bumeze nk'imbuto, ibikorwa byacu biramera, vyaba vyiza biramera, vyaba bibi biramera. Rero iyo ijambo rivuze ngo wowe uhagaze ube maso ntugwe, uravyumva, nuko rimwe na rimwe igwa ryacu rirashobora gukoza amakonsekanse apana gusa no kuri twebwe, ariko no ku mageneration azokurikira. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero ugomba kutaba umuntu ari leje igihe hari ibintu bije biguprovoka. Mpora numva abantu bavuga ngo ngo nikore baza no ngo turabakizwa rero ngo turi bibono ngo nkoreye kinanda mukorera kinya, rega gukizwa sukubirofa cyane sukugira gute. Ugasanga umuntu aragukomesheje nawe ukamukomesha, ariko kandi ukibagira yuko wowe iyo umuntu agukomesheje ukaja kumukomesha, canke iyo umuntu akugiriye ikintu kibi nawe ukamwereka ko nawe ushobora kugira ikibi, bene uyo muntu yakoze uko ari, aragwaye, araboshwe, canke n'umwana wa wamugwaniza. Ariko iyo aguprovotse mu kibi, agukwegera wowe gutakaza nature yawe y'umwana w'Imana, ukagenda muri ligue yiwe ukaja gukora nk'uko bobo bakora iwabo, ariko kandi wowe ugatakaza nature yawe y'umwana w'Imana. Ngira ndakubwira ngo iyo provocation Satana yizana mu buzima bw'iwawe yentanda kugukwegera ibibazo bizova muri consequence y'ico wewe wakoze. Nico gituma ijambo ry'Imana riduhamagarira ubuzima tugomba kubaho nk'abizera. Kuko iyo umuntu umugiriye nabi kuko yakugiriye nabi, iyo umuntu umuvuze nabi kuko nawe yakuvuze nabi, iyo mu rugo abagabo n'abagore musamburana mukamereranira nabi, mugacumitana amajambo, mukishurana nabi, mugakubitana amambargo, mugashirana mu bibazo, umwe wese akagirira nabi mugenzi wiwe, ngira nakubwire ngo iyo bikoreshejwe n'ishavu, igihe cyose yubaza ngo hari ikintu biza gusova, ariko igihe cyose iyo nyifato yawe iza gukwegera amahwa uzohonyorako ejo. Ni ubu bwenge muri kino gitondo numva nshaka kubankuhaja kugira ngo bube ubwenge bugwiriye mu buzima bw'iwanyu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ikibi nico kintu ca mbere nabonye uza gusanga kiri naturel. Umuntu akubwiye ijambo akakubwira ngo iyo mpuzu ntikubereye, nawe ugacumukubita ishuti uti akubwira ati subufaranga bwawe bwayiguze. Hari abantu bafise inyishu ziri hafi. Uko uravyumva, urabona hari abantu baba champion kuvuga nabi, ariko ugasanga bene ivyo bintu byose birafise ico biza kwica. Nasanze no mu bakristo abantu barashobora kuba bari mu gakiza, ariko nasanze abakristo rimwe na rimwe batagira attention y'ubuzima bwabo ico busohora na agissement zabo. Hari ibintu usanga tugiramo légèreté, kuvuga nabi, kwishura nabi, kwinventa histoire,
ishari kugukoresha amakosa, gucafuza umuntu, uko uravyumva. Ivyo byose ugasanga urabayeho ubwo buzima, ariko ntumenye yuko ico kibi uriko urakora ni Satani agihumeka mu buzima bwawe, kandi kiri destructeur à la longue. Si ujya gusugiriye nabi azobabazwa n'ico kintu ukoze, ariko nawe ubwawe uzobabazwa n'ico kintu uriko urakora. Sivyo abantu b'Imana? Haleluya. Ibi ndabivuga cyane ku bantu bubatse uyu munsi bari hano hantu, aho uza gusanga vraiment mu ngo zacu abantu batagira attention ku nyishu bahana, ku bikorwa bakoreranira, ugasanga huzuye inkozi z'ikibi mu rushengero. Kenshi iyo mu Kirundi bavuze inkozi y'ikibi uca ubona abantu bicana, ariko ngenda kubwira ngo hari ikintu cica kurusha urusasu. Uravyumva, amajambo tuvuga arashobora kwica abandi bantu, ibikorwa dukorera abantu birashobora kwica ubuzima bwabo, abakolege dukorana mu buzi turashobora kwica ubuzima bwabo. Reka ndakubwire, iyo Satani aguhumekeyemo gukora ikintu kibi, naho wowe uri provoke, le fait yuko ari Satani akigushizemo, ico kintu gitumbereye gusambura, gitumbereye konona, ubishaka utabishaka wisanga uri mu agent wa Satan. Ugasanga urabayeho mu buzima uri kurarenganya abantu, ukarenganya umuntu, ukarengera akarimbi k'umuntu, ukagirira nabi umuntu, ukadeturiza ubuzima bw'umuntu, ukumva ko ubishoboye, ukumva ko ubifitiye power, ariko ntumenye yuko uri kurabiba imbuto mbi ku buzima bwawe, kurabiba n'imbuto mbi ku ruvyaro rwawe, uri kurinvestisa muri sens iri negatif ku buzima bwawe, ikintu kizogaruka nawe kikagusambura. Nico gituma Imana yarabonye ko Kayini agira igafi, iramubwira ati ntupimesha Kayini, hagarika, ikibi kibuze ku muryango wawe. Murabizi ko yapfuye yangara, murabizi yuko yapfuye naho yakunda kurima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isi yamumereye amahwa, ahantu hose ubuzima bwe bwabaye habaye amahwa, ariko bivanye muri agisma ziwe zibi. Kubera iki? Kuko atarespese cyangwa tumviye iciyumviro c'Imana. Rero uyu munsi muri kino gitondo ndagomba kubankuhaja mu rugendo rwanyu, mu ndwi zanyu, mu mibereho yanyu, haba mu majambo, haba mu bikorwa, nimukaze mwemera ikibi kiturimwo kugira ngo gikore canke gisohoke. Please. Yesu ashimwe cyane. Amina. Nubwo woba uri kurakwegwa mu mutego n'umuntu ari faible, wewe uhagaze ube maso, ntugwe, ube maso, ntusukwe mu makosa, ube maso, ntube entraîné mu kintu kibi kiriko kiraprovoka ubuzima bw'iwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka gusoma uyu murongo ubisobanura neza mu Baroma igice ca 12, igihe Paulo ariko arandikira Abaroma abereka importance yuko tuba mu buzima burimo amahoro n'abantu bose, ariko arabereka importance y'ukubana neza n'abantu, kuko ari ibintu bigaruka bikakugirira avantage ku buzima bwawe. Kuko iyo ufise ubuzima ubayeho, uprevene ubuzima bwawe kuba mu makonflit ari inutile. Ngenda babwire ngo hari ibintu bibi ukora ukamobiliza abantu kuba bansi bawe, hari inyifato mbi ukora ukabura hagurukije intambara mu buzima bw'iwawe canke muri kazoza kawe, kubera uwo muntu ugiriye nabi. Ejo na wene ashobora kwiyumvira ingene azogarura situation akakwihora akakugirira nabi, ugasanga utabizi canke ubizi uri kuramobiliza abantu canke amasinzi y'abantu mu buzima bwawe kuza kugusambura. Iki kintu turakibona mu mafamiye yacu. Ngenda kubwire ngo umuntu ahantu akorera amakosa canke ahantu umuntu agirira amakonflit menshi ni muri milieu yiwe, ni muri milieu yiwe, aho wegereye, ibikwegereye, abakwegereye. Nico gituma muzohora mubona mu miryango abantu basamburana, ugasanga abantu bari mu makonflit atagira uko angana, uravyumva. Kandi ugasanga naho twakijijwe ntushobora gupardona abantu bamwe bamwe, naho twakijijwe ntushobora no kuramutsa n'abantu bamwe bamwe. N'Imana warayibwiye ngo ngaha ntibakora ko, warafashe decision yo kuba mubi ku bantu bamwe bamwe, ukavyiyemeza uti jewe kuri uyu muntu ndi mubi, ati ntimunambwiye ngo ngire effort, nta yambu yanje azopfa ronse, nta sourire yanje azopfa ronse. Ugasanga twaramaze gukonkatara, twaramaze kudesida, twaramaze kwiyemeza yuko bidashoboka yuko hari iciza namira ujya muntu. Ariko shengero ry'Imana, ndabibutse ikintu kimwe: ntushobora kuba uri umukristo
hama ntiwamire neza abantu. Kugira neza ni umuhamagaro Imana yahamagaye ubuzima bwacu. Aho bishoboka, aho tubiherewe akaryo, ni umuhamagaro Imana yahamagaye ubuzima bwacu. Urashobora no kugirirwa nabi n'umuntu, urashobora kugirirwa nabi n'abantu, ukumva yuko nawe ukwiye. Reka ndakubwira, iyo umuntu akugiriye nabi, iyo umuntu adetruije ubuzima bwawe, nawe ugatangura kuja muri direction yiwe, ugatangura kudetruiza ubuzima bwiwe, uba wimya akaryo Imana yo kugukorera justice, uba wimya akaryo Imana yo kugutunganiriza. Iyo wowe vyitwararitse, uvyitwararika nabi, kandi bikagira n'inkurikizi kuri wewe. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo à moi la vengeance, à moi la rétribution. Uguhora nuko Imana, uravyumva, nta na rimwe kwihora umuntu akugiriye nabi bizopfa na rimwe bije bikubaka mu buzima, canke ngo wumve ngo uri epanoui kuko wamwihoye. Nta na rimwe. Nimba yarakugiriye nabi, wewe wahamagariwe kugira neza. Reka kuba influence n'ikibicu y'undi ngo ce influence agismazi wawe. Wewe uri isoko rivamwo amazi asosa, ridashobora gutanga amazi arura. Nubwo umuntu yokugirira nabi, bihomete ku Mana, bishire mu maboko y'Imana, hama Imana igutunganirize, kuko wewe nta justice, kuko nawe nturi juste kugira ngo ushobore kwikorera justice. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu mu buzima bwabo babura itiro bakabura amahoro, ariko bagenda kubira ugasanga wishwe n'ivyo wakoze, wishwe n'ivyo wakoreye abandi. Ubuzima bwawe buri angaje kudetruiza ubuzima bw'abandi. Uravyumva, uri source y'amazi arura, ivyo bikakudetruiza, bikakonona, bikagusambura. Nico bituma Paulo yandikira Abaroma, yabandikiye muri aya majambo ku murongo wa 17, ubwice ca 12 c'Abaroma ku murongo wa 17, arababarira ngo nimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, nimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye, no hande à personne le mal pour le mal. mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Ariko mugire gute? Recherche, mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Stop. Mubabare gukora ivyiza imbere y'abantu bose. Murumva yuko ngaha anya aratubwiye ngo tubabarire gukorera ivyiza, twitwararike gukorera ivyiza abatugiriye neza. Murumva kari katubwiye? Mwavyumvise? No. Natubwiye ngo twitwararike gukorera neza abatugirira neza. Sinzi ko murabona abantu bakunda abantu babakunda nyene. Sinzi ko murabona abantu bagirira neza bamaze kubagirira neza. Sinzi ko murabona iyi teori kwiri muri culture zacu. N'umuntu arakubwira ngo ngo itaba imanza z'abandisha. Ngo ngo utagiriye neza abandi ngo we ninda zo kugira nabi gihe uzobumerewe nabi. Ukugira neza kwacu kugacika investissement à long terme. Ariko ntitugira neza kugira ngo ejo bazotugirire neza. Kandi narabonye yuko hari abantu Imana ipermeta ko bagwa muri deception mu buzima. Cyane cyane bajya abantu bagirira neza biteze ko nabo bazobagirira neza. Muramura n'abantu bakomerekejwe n'abantu bagiriye neza bo batabibishuye. Kubera bene abo bantu n'abantu bakora iciza kirimo calcul. N'abantu bakora iciza bariko baritega yuko nabo ejo igihe bazoba bari muri iki kibazo. Cyane cyane nk'uko twebwe iwacu muri Afrika no mu Burundi, cyane cyane dufise sociale yamaze gucika nka banki. Ndaha abantu kuko nanje ejo nagira ingorane bazoma. Gwacu usanga nta ukimenya umuntu akora ibintu kuko agira neza, n'umuntu akora ibintu kuko ari karakarikira iciza bazomukorera. Ariko Paulo arandikiye Abaroma aravuga ngo murondere kugira gute? Mwitwararike, muharanire kugirira neza,
uravyumva abandi ni umuhamagaro twahamagawe nk'ishengero. Nahamagariwe kugira neza, nahamagariwe kugira neza abandi. Nico Imana inshaka ko n'abatabikwiriye n'abatari qualifié selon jewe Imana yampamagariye kubagirira neza, kuko nanje Imana yangiriye neza ntabikwiriye nkiri umunyavyaha. Yarankunze iramfira ku musaraba, yankunze ntarayimenya nkiri umunyavyaha, yarankunze ikunda abanyavyaha. Asanga iyo Mana iba mu buzima bwacu nk'ishengero, natwe nk'ishengero duhamagariwe kugirira neza abandi nk'uko papa uwo twahawe akabuto k'Imana katubamwo nakone kadusunikira kugira nature ya papa. Nimba papa agira neza n'abana bagomba kugira neza, nimba Kristo agira neza n'abamwizera bagomba kugira neza, nimba yaguhamagaye igira neza nawe uhamagariwe kugira neza, n'abandi batabikwiriye uhamagariwe kubagirira neza. Ivyo nashima nivyo dutwara mu masuje y'amapriere, waja mu masengesho ukaja gusaba Imana ngo igushoboze no kugirira neza bumva udashaka kugirira neza. Reka rero kumbwira ngo ujya muntu ngo pastor ngo ntungore ngo ujya ngo impossible, ukavuga igifaransa ukabivuga mu Congereza, umviriza n'ujya nyene mbayire mu cyayo uti nawe nemugirire neza. Bantu b'Imana ntimushobora kudasa uko mwahamagariwe gusa. Ntimushobora kuba abana b'Imana hama mukagira isura y'umwansi w'Imana shetani. No. Nimba Imana yacu igira neza, abo yahamagaye yaduhamagariye kuba abagira neza. Niyo ntahe yacu, niko abantu bakwiye kutumenya, nico abantu bakwiye kubura ku buzima bwacu. Uravyumva aho ugeza, aho Imana iguhaye akaryo ugomba kugira neza. Umviriza, iyo ugiriye nabi umuntu kuko yakugiriye nabi, nta gitangaza ubukoze, ubu mukoreye ivyo yari yiteze kumukorera. Ubu mubereye mupagani nk'abandi bapagani bose. Unashima ni yakubonye atangura gukata ikorose ko abazi kugira unamugonge. Ntashobora no kujya ninjya zabo yagiriye nabi ko abazi ko bamuroga. Ariko igihe wowe umugiriye neza atabikwiriye kandi azi ico yagukoreye, ico gihe uba werekanye Imana, ico gihe ubereye Imana yawe, ico gihe ubukoze igikorwa civuga butumwa, ico gihe uba wahisemo gusa naso, kuko urafise possibilité yo kudomina ikibi kikurimo ukacima accès. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Verset 18. Namba bishoboka mu ruhande rwanyu bibavuye ko mwuzure n'abantu bose. Abo nkunda nimwihorane, ariko muhe uburyo uburake bw'Imana, ariko muha akaryo ishavu ry'Imana, kuko handitswe ngo uguhora n'ukwanje, ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko Uhoraho agize. Stop. Ureke Imana yitwararika bakugiriye nabi. Uravyumva? Hariho abantu uzosanga mu buzima witwararika cyane abantu bakugiriye nabi, ubakurikirana, wamurikura bavuga, wamugenda ubaganira ko. Ivyo bireke. Uravyumva? Ubirekere Uhoraho aho bishoboka kugera hose. Uravyumva? Ureke ishavu ry'Imana baregere rikora ku murongo wa 20. Ariko umwansi wawe niyasonza, ariko umwe mwankana niyasonza, umugaburire. Niyagira inyota, niyanagira n'inyota, umuhicanywa. Kuko niwagira utyo, kuko ubigenjeje uko, uzoba umurinze ko amakara yaka ku mutwe, uzoba umushize ko amakara yaka mu mutwe. Ikibi coye kukunesha, yamara ikibi, ariko ikibi ukineshesha iciza. Yesu ashimwe cyane. Ikibi ukinesheshe iciza. Niwabona hari ikiguprovoka gukora ikibi, niwabona hari umuntu akugiriye nabi, niwabona hari umuntu yatatse ku nyungu zawe, niwabona hari umuntu asambuye izina ryawe, niwabona hari umuntu bantu b'Imana, urashobora kuvuga iyo birivuze ngo niwabona umunsi wawe anyotewe nawe umuha amazi. Ndisuri ko hatabuze amajwi menshi ngaha yavuze ngo murankonfirme mwenda bazi mwatwenze. Bavyumva? Kuko nkaho ibindi ko ndavuga mwese ngaha mwamaze kugenda mu vyimviro byanyu, hari abantu muri ko murabona, ni nkuko je namaze gushira kwa amazina mwamaze kuyabona. Siko? Rero aravuze ngo niwamubona ananyotewe umuha amazi. Bantu b'Imana nshaka kubabwira ngo kugira neza ntivyoroshe
cyane cyane kugirira neza umuntu yakugiriye nabi. Ariko kandi reka ndakwibutse ngo si uko bitoroshe bisobanura ko Imana itabidusabye. Bwira mu icyo Imana yaradusabye bigoye. Ariko ico nico Paulo yita participer à la nature de Dieu. Hari abantu uravyumva bibaza ko duparticipa muri nature y'Imana canke mu kamere k'Imana, gihe dusengera abagwayi bagakira, gihe duhamagara ibintu bigakoreka, aho turemera kuba abaparticipa kuri nature y'Imana ikemura ibibazo. Ariko hari igihe akaranga k'Imana kaduhamagarira gukora ibintu bigoye. Rero muri kino gitondo nje kukwibutsa ngo ntugapakurure ibigoye Imana igusaba, ariko asangwa bisanzwe bigoye, ariko ikabigusaba. Reka bicika amasuje, reka bicika impamvu yacu yo gusenga. Mana nshoboza kugirira neza na wa muntu nibaza ko ntari nkwiye kugirira neza, kuko uwo ni wo muhamagaro wanje munsi y'iri zuba. Sinzi imyaka nzobaho muri iyi si, sinzi imyaka nzomara ngaha muri iyi si, ariko Mana akaryo kose ko kugira neza kari imbere yanje, Mana mpa muhemu wawe, m'inkomezi zawe, mu bushobozi bwawe bunshoboze kugira neza n'igihe bidakwiriye ko ngira neza. Yaravuze ngo munesheshe ikibi iciza, ngo niho uzoba umuremetse amakara mu mutwe. Ngira ndakubwire ngo iyo ugirira neza umuntu yakugiriye nabi, uramudezarma, uramukura muri conflit, uramukura mu gushinga ingumu, uramukura mu kukugwanya, uramukura mu ntambara hagurukije, kuko ntari kararonka réponse yashaka. Hari n'umuntu aguprovoka kurusha inkomezi kugira ngo umwishure aguhonyore, ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo munesheshe ikibi iciza. Haleluya! Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amina. Uwo ni wo muhamagaro wanje nawe muri ubu bwami bw'Imana turimo. Iki nico kintu Imana iguhamagarira. Hari umuntu akugirira nabi mu buzima ukamuronka akaryo ko kumushira hasi, ariko no munsi ndakubwiye ngo naho Imana yaguhaye avantage hejuru yiwe, naho wamaze kumutsinda no mu butungane, naho yamaze kugutwara muri justice ukamutsinda, ariko mu mutima wawe ukabuzi ko ari wowe ufise tort, kuko justice y'abantu itandukanye na justice y'Imana. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana umugirire neza, aho ushobora kugeza kumugirira neza. Uravuga ngo ngo bureko ko bitwaye mu butungane ndamubufa. Ego kumbure waronse abavoka bakomeye, kumbure waronse ikigutabara, ariko ntibisobanura ko wabaye juste mu maso y'Imana. Unesheshe ikibi iciza, ujya muntu umugirire neza. Bantu b'Imana, ngenda nababwire yuko iki kintu kirababaje. Sinzi umuntu yigishije ishengero gusenga, ariko icatwigishije gusenga hari ikintu batatubwiye, kuko hari abakristo bibaza ko amasengesho akemura ibintu byose. Ariko ngenda kubwire ngo amasengesho ntakuraho amahwa yawe, ariko kwihana kurakuraho amahwa yawe. Ntidushobora kuba turiko turasenga ngo Imana ingirire neza mu buzima bwanje, igihe nzi ko muri kahise narabivye imbuto iriko iramerera amahwa, nakoze nabi. Ni bande bibaza ko Kayini? No. Hari ibintu des fois tutaratrapa canke bisaba courage nyinshi kugira ngo tuvyihane. Ariko munyemerere ndabibutse kino kintu muri kino gitondo. Ejo muzoba muri ku kazi, hirya ejo muzoba muri ku kazi, iyi ndwi yose muzoba muri ku kazi. Ndabizi yuko ata muntu n'umwe adafise ikimuprovoka kugira nabi, ariko kandi igihe cose n'igihe hari kiriko kiraguprovoka, ndakwinginze ngo unesheshe ikibi iciza. Ivyo bizoruhura umutima wawe, ivyo bizoha akaryo Imana ko kukugwanirira, ivyo bizoha uburenganzira Imana yo kwintervena pour toi, kuko nuri kugendera mu bikorwa vy'umwiza, ariko uraretsa Imana ikabikora. Hari igihe wisigura ntibifate, hari igihe uravyumva, mpora ndabibona iyo ufashe amakouple, hari igihe uza gusanga mu rugo hari uzi kuvuga kurusha uwundi n'uwundi atazi kwidefanda. Umwe akaza agaponda uyundi akamuponda akamuheza, ukumva uwo bubakaye ni shetani mwicaranye, ukabona undi ntazi no kuvuga bikanka gusakarira kuko ntafise capacité yo kwidefanda no kuvuga nabi nkuko we yavuze nabi.
akavuga ati pastor ntacyo mfise mvuga dufashe gusa, ukibaza yuko ujya atavuze ari we mubi. Ariko kandi ngenda kubwire ngo hari igihe bikunanira kwidefanda warenganijwe, hari igihe bikunanira kwitabara wamerewe nabi. Reka kuvyiyokipa, reka Imana ivyiyokipe, wowe jana n'Imana yawe. Ahubwo ni waronka n'akaryo ugire neza hejuru y'ico kibi uriko urakorerwa, kugira ngo wugurire umuryango Imana wo gukora mu buzima bwawe. Nta mpamvu nimwe wonye explica uriko urakora ikibi canke wokorera ikibi ku muntu mugenzi wawe. Nta mpamvu nimwe wonye explica, kuko twahamagariwe kugira neza. Rero Paul arabwiye Abaroma ngo munesheshe ikibi iciza. Ese icoma muri indwi tugiye gutangura, umwe wese agatangura kuronderera aho vyapfiriye, agatangura kugira neza. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kurangiriza kuri uyu murongo, hariho ntasoma kubera umwanya wanje wagiye. Matthieu 18 verset 24 kugeza ku murongo wa 33. Matayo 18 guhera ku murongo wa 24 gushika ku murongo wa 33. Aha Yesu yari karatanga karorero k'ivyabaye, ari byo nshaka guhagarara ko uno munsi nja kurangiza umwanya wanje wo kuvugira ijambo. Atanguye guharura, bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranto 10,000. Ariko kuko atarafise ico yishura, shebuja agera ko bamugura n'umugore n'abana n'ivyo afise vyose ngo umwenda wishugwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati, mwami nyihanganira nzokwishura vyose. Shebuja w'uyo muntu amugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100, aramufata amugwa mu gahogo ati, nyishura ivyo umperaniye. Uyo mugenzi yikubita hasi aramutakambira ati, nyihanganira nzokwishura vyose. Wa wundi aranka, aragenda amushirisha mu ibohero gushisa aho azomwishura ivyo amufitiye. Bagenzi biwe babonye ibibaye barababara cane, baragenda babwira shebuja ibibaye vyose. Buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati, wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose aho wanakambira, none nawe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzi wawe nk'uko naje nazikugiriye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aka karorero Yesu yatanze katwereka ingene mu buzima bwacu tumeze. Uyu mugabo yari afise uburenganzira bwo kugira umuja, umukozi wiwe yaramuherane amafaranga menshi, akamugira umuja we n'umugore n'abana. Ariko kubera uyu muntu amusavye ikigongo ati, mbabarira ndaguheraniye aya mafaranga ntayo mfise ntutugira abaja, ngo sebuja aramupardona, amuhebera umwenda, amuhebera ideni ryose. Ariko ngo nawe ari karagenda acahura n'abandi batipe babiri bamufitiye amafaranga. Franga zangu, uravyumva? Aca arafata kubita mu ibohero, funga. Kandi abo bantu bari bamuheraniye udufaranga duke. Ababonye ibishitse bagenda kubwira bosi mukuru bati, mbega urazi ko wa muntu waraye ubabariye kubera gufitiye ya mafaranga menshi? Ahejeje guhura n'umuntu amufitiye amafaranga make, ibintu amukoreye birateye ubwoba. Bibiri ivuga ngo sebuja acagira gute? Acahitamwo yuko umwe yari yababariye ahubwo nawe bamufata akarihishwa agahana, kuko adashoboye gutanga imbabazi igihe nawene yagiriwe imbabazi ku makosa menshi yakoze. Ndashaka kurangiza ndababwira mwese mwicaye hano hantu, Imana yatubabariye ibintu byinshi cyane birengeye ivyo ari byo byose uri kurahamagarirwa kubabarira bakugiriye nabi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Yaratubabariye, yaratugiriye neza. Nico gituma igihe cyose, haba mu ngo zacu, haba mu buzi bwacu, haba mu mibereho yacu ya minsi yose, igihe hari umuntu wibaza ko adakwiriye imbabazi zawe, uzokwame wibuka ingene nawe utari ukwiriye imbabazi. Ariko nta na rimwe Imana uyisaba ikigongwe ntikikugirire, nta na rimwe uyitumbera ntikubabarire. Asanga Imana igihe cyose uyihamagaye ikubabarira, asanga Imana igihe cyose uyitumbereye ikugirira imbabazi zayo. Nico gituma na wewe muri uwo mutima nyene waso mwijura kubabarira, ukwiye na wewe kwiga kubabarira aba bantu bose bari ku nzira yawe batari babereye imbabazi zawe, ariko ugomba kuzibaha wibutse yuko nawe ubwawe
hariho uwakubabariwe ibirenze ibyo ushobora nawe kubabarira. Yesu ashimwe cyane. Ivyo bavyita guparticipa kuri kamere k'Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Rero nshaka kurangiza, ashaka kuguha aka karorero nkoresheje uyu mugozi. Ndabibutsa yuko uko mwicaye hamwese abakijijwe mwahaye Yesu uburenganzira bwo kuba umwami w'ubuzima bwanyu. Haleluya. Yesu mwamuhaye uburenganzira bwo kuba, guma ngaha Mike, uravyumva? Yesu twamuhaye uburenganzira bwo kuba umwami w'ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande Yesu ari umwami w'ubuzima bwawe? Ndagomba kukubwira ngo Yesu iyo ari umwami w'ubuzima bwawe, nta domene n'imwe adategeka y'ubuzima bwawe. Haleluya. Rero ndagomba kubatera intege, tumureke aganze. Yesu ashimwe cyane. Anaganze no muri domene, uravyumva, y'ibikubabaza canke y'abakubabaza, tumureke aganze ubuzima bwacu, tumureke ategeke ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Igihe Satani ashizeho akaryo kuko ukora ikibi, nugahindure akaryo k'Imana gukora iciza. Ndagomba kurangiza ndababwira ngo Yesu ari muri twebwe akora iciza. Yesu ari muri twebwe agirira neza abari mu isi, yereka kugira neza abari mu isi. Ndabizi yuko hari abantu bo mu muryango iwanyu mwibaza ko badakwiye kugirirwa neza. Ndabizi yuko hari abantu bo mu mafamiye yanyu babakomerekeje canke babivye canke babagiriye neza. Ndabizi yuko hari abantu usanga papa wawe utigeze umumenya canke yarakwihakanye akaguta kwibarabara. Ndabizi yuko hari abagabo bari ngaha bafise ikibazo c'abagore babo canke abagore bafise ikibazo c'abagabo babo. Ndabizi yuko umuntu wese ari hano hantu arafise abantu bamuprovoka bakamusunikira gukora ikibi, ariko genda bibutse yuko ivyo ntibijustifia yuko jewe na wewe natwebwe dutangura gukora ikibi, kuko igihe cose dukora ikibi ducecekesha Yesu ari muri twebwe, tukareka Satani agakoresha ubuzima bwacu, tugacika ama instrument ya destruction. Ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo biragahera, Imana ikugira igikoresho c'umugisha no kuri babandi batari bashobora kubona kugira neza ku bandi bantu, no kuri babantu batihanganirwa, no kuri babantu bameze nabi abandi bose bataye. Ndavuze ngo reka babone kugira neza ku Imana mu ishengero, reka wowe ucike instrument y'Imana yo kugaragaza kugira neza kwa Kristo. Uneshesheje ikibi cabo iciza Imana igushizemo. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije mvuga ngo hariho abantu bahaye Yesu ubuzima nk'umwami w'ubuzima bwabo, ariko kandi bahejeje kumuha ubuzima Yesu bagize gute? Baramuziritse. Yesu muri wewe araziritswe. Mu ndirimbo yitwa umwami, ariko mu mibereho Yesu muri wewe waramuziritse. Uburyo wamuziritse wamubujije gukorera muri wewe kugira ngo ube isoko ry'umugisha no kubatabibereye. Ndashaka kuvuga ngo mwe mukijijwe ntimukwiye kuja mu vy'abandi bose bavuga, aho muza gusanga abantu muri miliyo yanyu umuntu baramuhari ivomo, baramushitse ko etikete ko ari umuntu mubi, namwe mugaca mwambara iyo nyifata imbere y'uwo muntu, namwe mukaja mu bamusambura, namwe mukaja mu bamukritika. Igihe cose mwebwe mwifatanya n'abandi gusambura ubuzima caye kugirira nabi uwo mwibaza ko akwiye kugirirwa nabi, ico gihe cose umeze nk'umuntu yashize Yesu wiwe en otage, akamuzirika akamubuza kwajisa. Ariko asangwa Yesu ari umwami, nta mwami abacitwa umwami aziritswe adashobora gukora. Ndarangije mbwira umuntu wese ari ngaha muri rishengero, ndakubwira ngo bohora Yesu muri wewe, utangure kuba umuntu agira neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umwicanyi uti bohora Yesu muri wewe. Haleluya. Tangure kugira neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ivyo ariko aragusaba niwe azobigushoboza, hariho mpwemu wiwe azobigushoboza. Yesu ashimwe cyane. Ariko nimuze tube abambere bafati ya mbere mu kugira neza, mu kubaka intahe z'abandi, mu kudacafuza amazina y'abandi, mu gukomeza abandi, mu guha chance ya kabiri abantu bose batakaje, abantu bose badetruiza, abantu bose bavuga nabi. Reka wowe muri famiye yanyu iri muri conflit na zijya famiye zindi bavuge ngo mu nzu yo kwa Nahimana umwana we nagira exception, ni kakana kandi nakaririmvyi, ni kakana kandi karakijijwe. Reka gakiza kawe kanagaragazwe no kugira neza kuri mu buzima bwawe, kugira ngo tunesheshe ikibi iciza, hama biha akaryo Imana yacu yo gukora ikintu gishasha mu bantu bose batwegereye. Ducike abantu bacika instrument z'Imana
kugira ngo Yesu ategeke mu buzima bwawe. Ndarangije vuga ngo ivy'Imana idusaba byose birashoboka iyo twisunze mpwemu yera akadushoboza kugira neza. Haleluya. Izoba indirimbo yawe, izoba témoignage yawe, izoba ico wirata, izoba igituma Yesu aboneka atahora aboneka, kuko wahisemo kumurekura akorere muri wewe. Ntumunyegeze, ntumuzirike, umureke akorere muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Washobora kuvyaguruka dusenga Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hagurutse umwicaranye umubwire ngo uhoraho agushoboze kugira neza. Yesu ashimwe cyane. Tubaho imyaka mike, uhoraho adushoboze kugira neza. Haleluya. Ubaho ibihe bikeya, uhoraho agushoboze kugira neza, kugira ngo ico wahawe n'uwo wakiriye ashobore kurenya. Iyo dukora ikibi, iyo tugirira nabi, iyo twihora, iyo twankana, iyo tudetwiza ubuzima bw'abandi, tuba twimya akaryo Yesu ko gukorera muri twebwe. Kandi ivyo nta na rimwe bigaruka mu buzima bwacu ari umugisha. Nico gituma uno munsi muri kino gitondo nashimye kukwibutsa ngo twahamagawe kugira neza. Uhoraho yaduhamagaye kugira neza. Isi irakeneye abagira neza. Aho ubaye harakenewe abagira neza. Aho ukorera harakenewe abagira neza. Mu mashuri yawe harakenewe abagira neza. Mu gikorwa Imana yaguhamagariye harakenewe abagira neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Usaba uno munsi muri kino gitondo uvuga uti mpwemu yera nshoboza kudomina ikibi gihora kimbamo. Kumwe yabwira Kayini ngo ubishatse tu peux le dominer. Ubishatse urashoboye kugitegeka. Ikibi kikubamwo, ukugira nabi kukubamwo, uhoraho arashobora kukudomina. Ntiturama instrument yo kudetwiza ubuzima bw'abantu. Imana yaduhamagaye ngo tuba abantu bubaka abantu. Imana idushoboze ngo tube ibikoresho vyubaka ubuzima bw'abantu. Haleluya. Uwo ni umuhamagaro twahawe muri Kristo Yesu. Cyo nico twahamagariwe muri Kristo Yesu, kugira ngo abantu babone urukundo rw'Imana yacu biciye mu buzima bwacu, mu kuntu tubaye no mu kungene tubagirira neza. Hari abantu bazotabagwa nuko kugira neza kwawe, bakavuga ngo watumye mbona Imana itaboneka, ariko nayiboneye mu buzima bwawe. Ariko kandi singomba kuba igikoresho c'umwansi. Mana mpa kudomina ikibi cyose cyo bakiri mu buzima bwanje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nawe uri hano hantu ukavuga uti jewe ujya muntu vema naramufuse ntibishoboka ko jewe nosubira no kumuramutsa nogira gute. No munsi muri kino gitondo usaba uti mpwemu yera nshoboza kubabarira uyu muntu kuko yarankomerekeje yarambabaje. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba twese nk'ishengero mu minota 5 dusengere hamwe, mu wese yisengere. Nta mwanya mfise wo guhamagara abantu baza hano hantu imbere, ariko kandi ndagomba ufata umwanya wo gusenga uvuga uti Imana mpa gukoresha akaryo kose mfise kandi nahawe. Ndi hano, ndi muri ino si yo gukora neza, yo kugira neza. Nivyanakenegwa no mu gihe nagiriwe nabi nshobore kugira neza, neshesha iciza ikibi ndiko ndabamwo entraîner gutambukiramo. Haleluya, haleluya. Washobora gutangura gusenga Imana yawe, urashobora guhamagara Imana yawe. Urabona muri environnement yawe, urabona mu kazi kawe, urabona ashobora kuba ari umukoresha wawe, ashobora kuba ari umukolega, ashobora kuba ari umuvyeyi wawe ahora akora ibintu bikakubabaza, ashobora kuba ari umugenzi cyangwa ashobora kuba ari umuntu mwegeranye. Uwo ari we wese uvuga uti Mana nshoboza, Mana kunesha, Mana nshoboza, Mana kunesha. Singishaka gutanga inyishumbi, singishaka kwisanga mu bikorwa bibi, singishaka kwisanga muri destruction no gusambura uyu muntu no kumwihora no kumugirira nabi. Singishaka kuba muri course yo kumuvuga no kumusambura no kumucafuza. Singishaka gukora nk'uko akora. Sinshaka gusubira kugwa hasi, ariko ndagomba kugira. Hari wakunesheje, hari wakugiriye nabi mu vy'akazi, hari wakugiriye nabi mu isoko, hari umuntu witwa ko ari umwansi wawe mu mibereho y'akazi, kuri marketplace. Hari umuntu witwa ko muri conflict, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo turondere kugiranira neza, kandi tugirira neza n'abatugirira nabi. Nukwiye kuba umuntu w'amakonflict, nukwiye kuba umuntu yamarika arashwana n'abantu, nukwiye kuba umuntu yamavyimbiraniye n'abantu, nukwiye kuba umuntu yamarika aracomorana n'abantu, nukwiye kuba umuntu ari ku masezo ku yandi afise abo batavugana, abo bataramukanya. Nukwiye kuba uri umuntu ufise uwo mutagicana waka. Nibikwiriye, sivyo twahamagariwe, siko kamere ka papa wacu. Wibuke muri kino gitondo ko twababariwe. Imana yarambabariye, Imana yarakubabariye, Imana yaratubabariye.
natwe adushoboza muri bujya buntu nyene, muri bujya bushobozi nyene, adushoboza kubabarira abatugiriye nabi. Kuri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, mpwemu yaraguha ubushobozi bwo kubabarira abakugiriye nabi, abagushize mu mubuga, abagushize ahantu habi, abakoreshejwe na Satani gukora ibintu bitari byo ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho aguye kubabarira, uhoraho agushoboze kubabarira. Kubabarira ni decision ufata, ibisobanuro ko ucuvyibagira buno nyene, ibisobanuro ko udasubira kumva hari ico bigukorako, ariko kubabarira igihe cyose ni decision. Iyo nayifashe, mpwemu yera atangura kuyubakirako, ugashika ahantu uzobohoka, ukababona, ukamubona, ukumva ntaca kikugize, kuko washoboye ku experiment ubushobozi bwo kubabarira. Uhoraho araduhamagaye muri kino gitondo ngo tunesheshe ikibi ciza. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, hari abaguheraniye, hariho abariko barakubeshera, hariho abagucafuje, hariho icakononye, hari wakubwiye ijambo rimwe ribi, hari wagusuzuguje, hari umugabo wawe yafise uko yakugiriye nabi, hari umugenzi wawe afise uko yaguhemukiye, hari umuntu mwari muri fiançaye asa n'uwaguhevye kandi mwari mugeze kure. Haleluya, urahamagariwe ngo bishoboka ugirire neza abantu bose, atari bamwe gusa. Nta muntu n'umwe akwiye kuba exempte no kugira neza kwawe, ariko kugira neza kwawe gukwiye gushika ku bantu bose bakwegereye. Mana, ndasengeye abantu bawe bari hano hantu. Mana, ndasengeye ishengero. Mana, ijambo ryawe rivuga ngo tube maso, abahagaze ntibagwe. Mana, kenshi abahagaze baba entraîné mu kibi bifatiye kuba ari mu ntege nke, bakabatuma babakoresha amakosa. Mana, muri twebwe hari ama-envie, hari ivyipfuzo, hari ishavu bihora bidusunikira gukora nabi. Ndasengeye ishengero ryawe Mana, kugira ngo dutahure neza Mana umuhamagaro waduhamagariye, umuhamagaro wo kugira neza, umuhamagaro wo kugirira neza abandi, umuhamagaro wo kugirira neza abandi, umuhamagaro wo kugirira neza abandi, no gushika ku bansi bacu, atari babandi gusa batugirira neza. Shoboza umuntu wese ari hano hantu, bohora umuntu wese ari hano hantu. Hariho Mana abivumbagaje mu vyondo, hariho abicafuje, hariho abagiye bishura ikibi igihe bakorewe ikibi, hariho abagiye bakoreshwa n'ishavu canke bagakoreshwa n'ishari bakagirira nabi bagenzi babo. Kuri uyu munsi muri kino gitondo Mana, ndasengeye ishengero ryawe kugira Mana ngo risayangane, bacike ibikoresho vyo kugira neza, bacike igikoresho cyo kugirira neza abandi, bacike ibikoresho Mana. Ubaho umutima Mana yo mwijuru wo kugira neza n'igihe umenga ntibari bakwiye kugira neza. Mana, udukure mu ivyimviro vyabo hanze mu isi, biyumvira yuko iryinyo ari iryinyo ku ryindi, ijisho ku rindi, ariko Yesu wewe waravuze ngo n'abatwanka tubagirire neza. Mana, dushoboze Mana, shoboza umuntu wese ari hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Inguvu z'ikibi zakorera mu buzima bw'uyu muntu yicaye hano hantu, ahagaze hano hantu, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana igushoboze, Imana igushoboze igitondo cyose, imigoroba yose, igihe akaryo ko kugira nabi kabonetse, wibuke ko Yesu wawe akwiye kuba uwubohotse. Wibuke gukura menote kuri Yesu wawe, wibuke gukura imigozi kuri Yesu wawe. Hamuheze umureke muri wewe agire neza, muri wewe agirire neza abandi. Niwe abikora muri twebwe, niwe abishitsa muri twebwe. Turamureka akabaho muri twebwe, turamureka agategeka muri twebwe, turamureka akajisa muri twebwe, bikabohora abandi, bikabera umugisha abandi. Ntitubikora mu nkomezi zacu, ariko turamureka agakora muri twebwe, ugacika igikoresho, izina ryawe rigahinduka, ugacika isoko ry'umugisha. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo sengeye umuntu wese ari hano hantu kugira ngo bikunde bishoboke Mana, uduhe kuba ibikoresho byo kugira neza. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, abantu b'Imana bavuge ngo amen. Ndamukiriza uwo muntu umusezerera, mubwira uti uhoraho agushoboze kugira neza, uhoraho agushoboze kugira neza. Mubwire umunsi wa Mungu